nzokubwira ino WhatsApp yanje. Okay, andika. Just ndi mu Burundi uno wa telefone ajene turi kumwe. Yaboneka. Kandi uhagaze ku kibuga c'indege. Wamuna ko amatelefone ayo nibereye mu vy'isi. Kandi turi ku kibuga c'indege nubwo yakaravuga ngo ntakiri mu Burundi, ari mu Burundi ariko asigaje ikiringo c'isaha imwe gusa kugira ngo ashobore kurira Mutima yerekeza ku mugabane acatubwira muri rusange n'ico azobagiye gukora muri rusange. Twarabonye wimbura amatoni menshi cyane mu minsi iheze, ibiraya biteye igomwe ubona ko ari vyiza cyane. Uno munsi tuzakunguka iki? Mutima agiye mu Bushinwa kumara igihe kinini yiga kugira ngo arushirizeho kwimbura umwimbu umeze neza cyane. Imwe muri nyinshi zitumye fata runo rugendo no kwiga mbega ni gute tworima mu buryo bwa kijambere by'ukuri. Rero Isi Y'Akanovera yaciye yicaye iravuga ati ni byiza ko twiga nimba uno munsi mu bihugu Amerika, Chine hashobora kurima abantu bake mugabo bakagaburira igihugu, bakagaburira benshi, mbere bagatanga n'imfashanyo z'ibifungwa mu bindi bihugu. Nuko hariho abantu bafise amahera, bafise ivyo gukoresha kugira ngo bikunde barime. Rero natwe muri kimwe gitube tugenda tujye kurondera aba partenaire kugira ngo bazane imitahe dukore. Tushobora kuvuga ati reka twegera imbere gato turabe ukunda abandi bakora. Turafise n'umugambi yuko Isi Y'Akanovera ivyo yoba irimye, umwimbu woba irimye dushobora kubika igihe kirekire. Biri no mu bitumye tugenda kuko murabuzi ko hari igihe itomate ziba nyinshi, ugasanga ibumba y'itomate rikiguga amafaranga 2000. Rero biri mu byo tugiye kuraba ku buryo dushobora kubika itomate umwanya munini abantu bakazoguma bazifungura ku beyi nziza. Isi Y'Akanovera yarashoboye no kuzibika mu buryo bwa kijambere. Ivyo biri mu bitumye dushobora gufata runo rugendo. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na Mutima le Comedien, ariko no musa asanzwe ari umurimyi akaba n'umworozi muri rusange niko tuvyita mu Kirundi. So, turi ku kibuga c'indege nubwo yakaravuga ngo ntakiri mu Burundi, ari mu Burundi ariko asigaje ikiringo c'isaha imwe gusa kugira ngo ashobore kurira Mutima yerekeza ku mugabane acatubwira muri rusange n'ico azobagiye gukora muri rusange. Mutima, ugiye hanze gukora iki muri rusange? Bakoze Patrick kandi abashimire. Hama ni urugendo rwateguwe na societe Isi Y'Akanovera nkuko mubibona. Rero Isi Y'Akanovera yarateguye runo rugendo kugira ngo tuje mu gihugu c'Ubushinwa mu Rugendo-Shure. Ego. Okay, urugendo-shure ruteguye gute? Bimeze gute? Uzumara ikingo kingana gute? Tuzomarayo igihe kitari gito. Tuzoba turiko twiga kuvyerekeye uburimyi n'ubworozi bwa kijambere. Niho rero Isi Y'Akanovera yumviye yuko twofata runo rugendo kugira ngo bikunde twige kugira ngo bikunde uburimyi muri societe Isi Y'Akanovera ari Isi Y'Akanovera nyene bubandanye butera imbere bwaguka. Twarabonye wimbura amatoni menshi cyane mu minsi iheze, ibiraya biteye igomwe ubona ko ari vyiza cyane. Uno munsi tuzakunguka iki? Mutima agiye mu Bushinwa kumara igihe kinini yiga kugira ngo arushirizeho kwimbura umwimbu umeze neza cyane. Okay, mu ntumbero imwe muri nyinshi zitumye fata runo rugendo no kwiga mbega ni gute tworima mu buryo bwa kijambere by'ukuri. Ni ivy'ukuri mu gihugu c'u Burundi turarima kandi ni sawa, ariko umwimbu sikirenga. Rero Isi Y'Akanovera yaciye yicaye iravuga ati ni byiza ko twiga nimba uno munsi mu bihugu Amerika, Chine hashobora kurima abantu bake mugabo bakagaburira igihugu, bakagaburira benshi, mbere bagatanga n'imfashanyo z'ibifungwa mu bindi bihugu. Nuko hariho abantu bafise amahera, bafise ivyo gukoresha kugira ngo bikunde barime. Rero natwe
muri kimwe gitume tugenda tujya kurondera aba partenaire kugira ngo bazane imitahe dukore. Sikuvuga yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hatariho abantu bafise amahera, ariko ngira ko mpamagarira abantu bafise amahera bayazane kugira ngo dushire mu burimyi, kugira ngo bikunde igihugu kibandanye gitera imbere mu bijanye n'uburimyi bwa kijambere. Yego. Isi y'Akanovera twayibonye rikirimbura ibiraya. Mbwa twibaze ko atari ico gitegwa canke atari bwo burimyi bwo nyene mukora. Ese hari ubundi burimyi muri ruhande yabwo twitege ko bijya twabonye dushobora kuzobibona no mu mezi ari imbere? Murakoze Patrick. Isi y'Akanovera ni societe irima ibiterwa bitandukanye. Turarima umuceri, turarima ibiharage, turarima ibigori, turarima ibiraya, tukongera tukarima hamwe n'ibitunguru, tukongera tukarima n'ibindi byinshi. Dushize ko yuko vuba hariho projet yo kurima tournesol, umugambi tumaranye umwanya munini wiga abatekinisiye muri societe Isi y'Akanovera, aho vuba tugomba no gutangura gukorera ku gitegwa c'amabungo. Ego. Fatira ibara rya Rumonge harakunda kwera imicungo, harakunda kwera mandareno, hamwe usanga indobo igurwa amafaranga 1000, ugasanga umwimbu warabaye munini urarengetse. Mbwa nicage ca twiyumvira ske kwiyumvira nk'ishira hamwe ryawe ryo gukora amajwi woba baraciyumviriye ko cyane. Murakoze. Biri mu bitumye dushobora kuvuga ati reka twegera imbere gato turabe ukunda abandi bakora. Turafise n'umugambi yuko Isi y'Akanovera ivyo yoba irimye, umwimbu woba irimye dushobora kubika igihe kirekire. Biri no mu bitumye tugenda, kuko murabuzi ko hari igihe itomate ziba nyinshi ugasanga ibumba y'itomate rikigurwa amafaranga 2000. Rero biri mu byo tugiye kuraba ku buryo dushobora kubika itomate umwanya munini abantu bakazoguma bazifungura ku beyi nziza. Isi y'Akanovera yarashoboye no kuzibika mu buryo bwa kijambere. Nivyo biri mu bitumye dushobora gufata runo rugendo. Koze je mpamagarira urundi rwaruka gukura amaboko mu mufuko tugakora, kuko iyo umuntu akora akira agasuzuguro. Mpamagarira n'umugwi turi kumwe abastar, abakora umuziki, abandi bakomedie, baze dushire hamwe kugira ngo dukore twikenure, kuko kubaho umuntu arindiriye concert, kubaho umuntu arindiriye kwambara kubera ngo agiye kuririmba cyangwa gutwenza abantu kuri stage ni vyiza, ariko nk'akarorero ko mu bindi bihugu abandi banyamyuga, abandi bastar barakora bakaririmba, hama bakongera bakagira gute, bakongera bagakora ibindi. Rero jewe igihe nyene icubahiro yanteye iteka nararyohewe cyane, ndabona ko nyene icubahiro dufise ari umuntu akunda ugaruka ruri ku kivi, kandi hariho mu majambo yavuze byase ko afudika mu buzima bwanje. Yaravuze ati mbega ko hariho abajene benshi yanka gukora uyu munsi ngo azokora ejo, ivyo uzokora ejo bizoca bikora nde? Aho umuntu afana ideni ry'ivyo yari gukora. Arongera aravuga ati iyo umuntu atakoze uyu munsi haba hagiye kideni. Yongera aravuga ati mu buzima ni vyiza kudacika intege. Nyene icubahiro yarabivuze, aravuga ati nukuri ciwe narahombye incuro nyinshi mu burimyi, ariko ndaramiriza no munsi ndi mu bantu bimbura amahera menshi biciye mu burimyi. Rero notera urwaruka akamo kuza dukore twiteze imbere, dukorere mu makoperative, dukorere mu masosiyete manini manini, twagure kugira ngo umwimbu ubandanye neza. Ego. Furize urugendo rwiza, uzuro nk'ubumenyi bwiza cyane, bize bigenda neza. Murakoze cyane.